Jewe intererano B-Face na Mukombozi bashikirije kuri jewe simbona aho yarigamije ija kuko deja narabivuze yuko umufane si umuntu ufata ku nguvu, si umuntu ukundisha ibintu ku nguvu. Umufane n'umuntu ushikiriza ivy'iwawe hama we akumviriza bijanye n'ivyo ashaka akabikora, bitajanye n'ivyo ashaka akapasa akaraba ibindi bintu kuri YouTube canke ahandi kuri YouTube canke ahandi aja kuraba ivyo ashaka wewe. Bariya na bariya, uriya ngo avuye hariya ngo yaronse abantu benshi kandi ari 100,000 ngo aba nabo ngo twagize makenya kugira haza abantu ngo muga ntibaje. Je nibaza yuko ahubwo aho nyene niho hari hakwiye kuca hakebura aba artiste bakabona yuko hariho abafane naho rihisha 100,000 baraza, wewe nawe naho rihisha makenya ntibaza. Urumva ahubwo ico ni novuga ni nka analyse yo gufasha kuraba ingene wowe wotera imbere nk'umuririmbyi. Abafane ngo nibo baje ari bake nk'uko umengo bari oblige kuza, ntibaza ku nguvu, baza kubera babishaka kandi batabishatse harya umufane ntumufata ku nguvu, ntibibaho nk'uko nabivuze. Donc jewe iciyumviro batanze vraiment je trouve que bari kubanza bakiyumvira ico bashaka gushikiriza. Nashaka nanje ndabashimire cyane kubona mwashoboye kuntumira muri ikiganiro cyanyu open mic kuri akeza.net. Ngiriye ko ku kibazo ca mbere mwambajije, jewe amazina yanje nitwa Kaya Freedom, mugabo abavyeyi banyise Bertrand NINTERETSE. Nkaba mba muri Canada, muri province bita Saskatchewan, niyo muri Westside Canada. Hama nkaba ndimvukira yo kumutanga Sud i Bujumbura. Jewe natanguye kuja muri studio kuva nkiri umwana mutonya, kuva mfise imyaka ishika ku 8 canke 7 ninaba nibuka neza, ariko kwandika imiziki wanje natanguye kwandika muri 2001. Hama ikindi naco nababwira nuko natanguye kugenda muri studio kwa registra imiziki wanje muri Rock House Record kwa DJ Bright. Aho onye hari muri 2010 niho natanguye vraiment kwandika indirimbo yanje muri studio, hamwe mvuga ati iyi kabisa iri enregistré, ndayibitse ndayifise ngaha muri 2010. Jewe umuziki w'u Burundi ugwego novuga rugezeko nuko abafana ubu unye basigaye novuga batanga n'amafaranga, bashira nk'amafaranga mu kuja kushigikira abaririmvyi b'abarundi. Kera je ko ndavyibuka kugira uronke abantu baza kukuraba wagize ibintu vyo kurihisha nko ku muryango canke nko kugira ibintu bijanye n'ibiteramo bariha amafaranga, kenshi byaragorana cyane. Par contre ubu unye aba artiste iyo uri kuragira ama concert urabona bagira kwinjira 10,000, kwinjira 100,000, ukabona abantu baraza. Ico nico cambere novuga yuko mu muziki ndundi mbona vyarateye imbere cyane bijanye n'abafana. Ikindi naco nuko hariho n'ugwaruka rushasha, hariho ico bita relève. Ndabona yuko kameme muri epoke yacu hariho ba Farias, ba Kidumu, ba Uncle Crazy, nibo bari novuga barabami bama stage za 2005 2004. Hariho ba novuga fe Sosoke nkuko no vyita. Nibaza ko Sosoke nawe n'umuntu w'umu artiste kera yagize ico yashikirije nk'umu artiste kabisa mu muziki w'u Burundi. Mugabo ubu unye urabona yuko hari abandi bashasha ba B-Face, ba Dramati n'abandi benshi cyane. Hama n'imbere yabo ba B-Face hariho n'abandi ba Mukombozi, ba Yoya, hariho n'abandi benshi cyane. Umva
ibihe byagiye biraha ibindi. Ico kintu je ndagikunda cyane, ndakunda yuko habaho ico bita relève mu muziki, ukabona yuko abandi ba jeune urundi rwaruka rushoboye nabo kuronka umwanya wago wo kugira performance nkuko novyita. Jewe intererano B-Face na Mukombozi bashikirije, kuri jewe simbona aho yarigamije ija, kuko deja narabivuze yuko umufane si umuntu ufata ku nguvu, si umuntu ukundisha ibintu ku nguvu. Umufane n'umuntu ushikiriza ivy'iwawe hama we akumviriza bijanye n'ivyo ashaka akabikora, bitajanye n'ivyo ashaka akapasa akaraba ibindi bintu kuri YouTube canke ahandi, aja kuraba ivyo ashaka wewe. Je rero kuca ubona umuntu aza gukompara bariya na bariya, uriya ngo avuye hariya ngo yaronse abantu benshi kandi ari 100,000, ngo aba nabo ngo twagize makenya kugira haza abantu ngo muga ntibaje. Je nibaza yuko ahubwo aho nyene niho hari hakwiye kuca hakebura aba artiste, bakabona yuko hariho abafane naho urihisha 100,000 baraza, wewe nawe naho urihisha makenya ntibaza. Urumva ahubwo ico ni novuga ni nka analyse yo gufasha kuraba ngene wowe utera imbere nk'umuririmbyi. Muga ntucuja gushwanira abaririmvyi ngo bamba abatumire abafane ngo nibo baje ari bake nkuko umengo bari oblige kuza. Ntibaza ku nguvu, baza kwera babishaka, kandi batabishatse hajya umufane ntumufata ku nguvu, ntibibaho nkuko nabivuze. Donc jewe iciyumviro batanze vraiment, je trouve que bari kubanza bakiyumvira ico bashaka gushikiriza. Nibaza ko ari ikintu bibashaka kuba baravuze bijanye n'ama santima bafise muri uwo mwanya, ugasanga babivugiye ko direct, mugabo iyo haza kuba akanya gatonya ko kwiyumvira, nibaza ko nkuko nabivuze nta mufane bobrije gukunda ico ashaka, ashaka kwikunda ntagikunda. Jewe ku vy'agati k'Imana nibaza yuko agati k'Imana si umuziki ndundi. Agati k'Imana yari groupe irimwo abantu benshi cane, harimwo aba magicien, harimwo aba styliste, harimwo abagira ivyo nita graffiti, ama bande dessinée, ama dessin yo gushira ku mipira, n'abaririmbyi rero abarapere, harimo n'abagira umudiho wa reggae. Hariho abantu benshi batandukanye n'amatana atandukanye n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ahubwo nibaza yuko peut-être twovuga agatic music. Agatic music ico twoba twarazanye mu muziki ndundi nuko twebwe twazanye un autre concept y'ama spectacle. Nukuvuga nk'ubu twarafashe concept yitwa agatic basketball, aho twafata urunani na New Star tugagira match kugira dushobore kugira mu mamita ivyo twabona. Hari nk'aba pop-up girls wasanga baza gutamba mu mamita, twe twaca dushiramo agatic dance. Mu mamita naho tugashiramwo aba rappeur. Agatic dance twabashiramo mu makarta, hama agatic music karirimba novuga muri mita. Ivyo rero ni zindi concept zishasha za hip hop zaje. Avant nous nta kintu na kimwe cari gihari kimeze gutyo onye. Ico vraiment ni ikintu twazanye. Hariho ikindi kintu bita cypher. Ama cypher ni nama rap de rue usanga bashira ku ma video, hari aka instrumental gatonya ukidefura ukagira ama freestyle ataki na kimwe wanditse, canke ukaba wagiteguye mugabo ugashobora kwerekana rap yiwawe userukira quartier. Ivyo ni ibintu twebwe twatanguye avant nous, nta cypher yabaho. Hama mugabo ico nababwira nuko naho mvuga ngo twarabizanye, si ibintu twe twafonze, si ibintu twakriye, ibintu ni ibintu twakopya ahandi tugashaka kubizana gusa mu mibereho yacu yo mu Burundi. Mugabo nta kintu twovuga ngo nitwe twakiremye canke nitwe twagize iki inye.
ico twovuga yuko twagize twebwe concept vraiment ni nka agatic basketball, aho ata wundi muntu jewe noba narinzi avant nous yoba yarabikora. Ico ni ikintu vraiment mbona ko ari twebwe twaba twarazanye imbere yacu, ata wundi muntu n'umwe yari ahari. Jewe agati k'Imana ico nobabwira ca mbere nuko naragafonze turi kumwe na mugenzi wanje Adonis, ariko sinigeze jewe mba president w'agati k'Imana. Je novuga yuko nari umufondateur, narorganiza ama spectacle, ama evenement, nkorganiza amarape yiwanje, umuziki wanje kugira nanje mbo mu membre wo muri Agatic Music, nkorganiza n'amanama yaba kwa gatandatu misi yose wa mbere w'ukwezi. Ariko hariho abandi bantu basanzwe batwara agati k'Imana, nka Agatic Entertainment yari ifise abayitwara, agati k'Imana yose yari ifise uyitwara yitwa Destine, Agatic Dance, Agatic Design, Agatic Organization, aho ayo yose n'amafiliere yari afise abantu bayatwara. Je rero nari umumambre asanzwe muri Agatic Music, muga kubera ari je nari nabifonze, ni jewe na president amanama agenda araba mu amasamedi tugiye turahura. Habayeho n'ibintu byo gucreya ama evenement, kwinventa ama evenement adahari, aho narafasha tukagira akanama n'abandi bo muri comité executif, tugakorana kugira dushobore gukora an evenement nka notama Agatic Basket. Jewe vision nari mfise yari vision y'ukwerekana aba artiste bava mu makartier atavuga igiswahili. Nashaka ndababwire aba jeune bubu hariho ibintu byinshi mutazi. Hariho usanga kera twebwe muri epoke yacu, uri umuntu w'umuririmbyi bakubona yuko uri umuvoyo. Yaba uvuga igiswahili yaba utavuga igiswahili, bakubona yuko uri umuvoyo. Nukuvuga yuko ugiye kuririmba uva za Mutanganoro, Mutangaside, Gatoke, Rohero, Kiriri, abavyeyi bonyene babona yuko wewe wabaye futi, wabaye voyou, umva ubuzima burakunaniye kabisa. No. Mugabo rero ivyo navyo bikaca bijana n'abandi ba artiste de l'époque bobo bari bateye imbere muri uwo muziki, na twebwe batatwemera nk'aba artiste. Je ndibuka nk'amanama ya Amicale des Musiciens twajamwo, yari amanama aba mu Giswahili, nanje nta Giswahili numva. Je nari umuraperi arapa mu Gifaransa. Uharuye muri uwo mwanya abaraperi baba francophone bo muri uwo mwanya, no kubwira yuko ntitwashikana batatu canke bane. Byari ibintu bigoye cyane kugira umuntu ashoboye gupersa muri afari yazi bandi bavuga igiswahili. Donc hariho une certaine discrimination, yani ko no vyita au niveau y'amashwa y'imiziki batora kugira bashire nko kuri CCIB canke bashire muri zabonesha. Ico ni ikintu vraiment cadustopa cyane, ugasanga no kugira uronke akaryo ko kuja kuri stage gusabwira uririmba indirimbo yawe y'igifaransa, wamengo wacumukuye cyane kugira vraiment uronke stage. Donc ico kintu cari ikintu vraiment nabona yuko agati k'Imana turakwiye gukora ibintu byacu by'abapeti nyene, novuga yuko bava muri ayo makartier bajija ngo na makartier y'Ikibabiloni. Mugaje ivyo bintu sinigeze ndabitahura igituma bavuga ngo na makartier y'Ikibabiloni, na makartier arimwo ibibazo nk'abandi bose bafise, na makartier arimwo ugutera imbere no ubutunzi n'ubukene nk'abandi bose. Si ukuvuga yuko iminsi yose zari inyama ziri ku meza. Donc urumva nibaza ko iyo yari concept ya discrimination, usanga bagufata gutyo onye, ugasanga rero n'akaryo ko gushobora gutera imbere mu muziki cyangwa muri carrière ntibikunze. Donc vision rero je nari mfise yariyo gushobora gukora une organisation ishobora gufata aba artiste baba underground batazwi bakeneye amachance yo gutera imbere, tubashire hamwe dukora ikintu ciwacu, tworganiza ibintu byacu do A a Z, ata wundi muntu numwe atuvangira, tukongera tukabikora, tukaronka ama stage yacu dushobora gukoreramo. Kandi byarabaye, byarakunze. Niho naziya za Youth Wake Up, Agatic Magic, Agatic Basketball, Agatic Dance, ama competitions twagiyemo tugatsinda, niho byagiye biraba kugira dushobore natwe kuronka ijambo, kugira natwe dushobore gupersa mu muziki.
ba 90 bose muribuka yuko baririmba bamwe bamwe bakabakritika ngo basubiramo indirimbo z'abandi. Ibyo byose byari ibintu bihagarika amakariyeri y'abantu. Hariho ukungene usanga amakonseri twebwe bataduhamagara, mugabo mu top 10 tube twirirwa turatwara ama award. So byari ibintu usanga biri un peu gushira kuri bariya gusa canke kuri bariya gusa. Donc agati k'Imana kavuye muri ivyo bibazo usanga dushaka kwishura kugira natwe dushobore kuboneka mu buhanzi, kuboneka mu mpano zacu dushaka gukora. Ni ivyo nyene ko ndavuga bijanye n'ama discrimination y'abakera, kandi ayo ma discrimination nayo si ama discrimination yaba juste kuri twebwe gusa. Na twebwe abava mu makartier yacu wasanga batagenda kuraba ayo ma concert y'abaroriro canke ama concert y'abandi ba artiste bava mu makartier, novuga je ndayita quartier Swahili kubera benshi bavuga igiswahili. Donc wasanga ama concert de l'époque hatariho dufate nk'ibibanza vya VIP, gasanga hari aba jeune bamwe bishakira kuba bari ahantu habonye ne badepansa amafaranga yabo mu mutekano. Ugasanga rero ntibyaba bihari, haba harimo akavuyo kenshi. Ugasanga kuri side yacu nabo abafane baho nabo ntibaza, canke kubera bafise nk'indirimbo bakunda z'abafaransa canke z'abongereza, ugasanga bo ntibakunda indirimbo z'igiswahili. Donc hariho ukungene hariho utuntu du challenge nyene, bamwe bakunda ibi abandi bakunda biriya. Yego ugasanga nyene ni uko byagiye biragenda mu muziki. Mugabo nkuko bavuga mu Kirundi buke buke nigo rugendo. Nibaza yuko aho turiko turaja ni heza, deja dutangwe kugira amadeba nkaya anye, ni ibintu byerekana yuko umuziki w'u Burundi ugiye gutera imbere cane mu misiza. Hariho ibintu byinshi bijanye no kudandaza, dufate nk'imipira, ama marque y'aba artiste. Ifo ko dutangura kuvyinjira musohoye album ugakora agapira kariko cover ya album yawe ku mupira, abafane bakayigura. Amafaranga ntava mu kuririmba gusa, amafaranga arafise n'ahandi hantu ava. Hama n'impano ni nyinshi. Je ndamaze ko na muri Amerika aba rapper benshi baba ba acteur b'amafilm, na jewe ndi umu acteur w'amafilm. Ko abarundi benshi b'abaririmbyi badahindura amatara bafise bakaya developa mu zindi mpano zibaha gukora izindi tana. Dufate tukabona nk'umuririmbyi nka Fariyaza ariko arakora filme ijanye n'ibintu byo kuririmba, nawe akaririmba muri iyo filme, canke nk'umuziki wa Fariyaza tukawumva muri filme z'u Burundi, canke muri ziya za ninde duhora tukumva imiziki y'abarundi ivugwamo mu mafilme, kuko niho n'abantu baca baguma bakunda iyo miziki y'abarundi. Donc umuziki ni ushaka kuja mu mafiliere menshi, ntitwiyugarane ngo dusigare mu kintu kiri ferme, ahubwo twugurure dukorane n'izindi mpano zijana n'umuziki kugira n'uwo muziki ndundi uguma utera imbere mu bice byinshi. Ico nico kintu nashaka kongera ko kabisa, mbona yuko gikenewe. Foko turondera ko ama platform international y'umuziki aza gukorera no mu Burundi, tugashobora kuronka natwe ingene duhembwa nk'aba artiste mu Burundi. Ikindi naco ni ikintu kijanye no kungene ama entreprise yinvestisa mu muziki w'u Burundi, yinvestisa muri culture y'u Burundi, yinvestisa mu ba artiste bo mu Burundi. Aba artiste n'abantu baveikira des marques, n'abantu baveikira des ventes, n'abantu baveikira des concerts où hariho ama exposition de vente. Donc ibyo byose ni ibintu byerekana yuko ubuhanzi, byerekana yuko mu Burundi ni ikintu gikwiye gukorana n'aba businessman kugira habeho novuga ico bita mouvement économique, habeho ico bita tourisme. Iyi tourisme yose itarimwo abaririmbyi, itarimwo decor nziza, itarimwo aba mannequin, aba styliste, ntibiryoha. Visit Burundi ntikunda hatarimwo hatarimwo culture. Donc nibaza yuko n'ama entreprise harageze yuko bikubita agashi kabisa, na guverinema igahagurukira amategeko yo guproteja aba artiste, amategeko yo guproteja ama contrat y'aba artiste n'ama œuvre yabo mu gihugu, n'igihugu kigashiramwo inguvu kabisa nyinshi cyane kugira aba artiste bashobora kuba protege kandi n'ibintu byabo bishobore gutera imbere, bishobore kwinjiza amafaranga, gushika naho aba artiste bashobora kubona yuko arakazi
bashobora gukora batakavanze n'ibindi bintu bagashobora kubeshaho umuryango wabo. Nuko murakoze cyane.